oya nagize kwisi ubu genda kumyemu Samire yonyene wanagomba abandi babiri hao twidodesa kuduga Oh my God. Oh. akana mahiranje ariko bazimba ko igihano igihe cyakiraje Okay, ndashima. sawa wala mbele Nenda kwiga kandi ndakuzirikana. yahora hehe Ntubizi by'amashuri kugira bimeze. cyangwa bagiye kunca Shingitse ivyo nokora. sikabisa neza kweli Murakoze. naona ni sawa kabisa Amashuri ndashaka kubwira. Ndafise ikibazo buryo naho ubona nanje ngaho nje ndashaka ndakubwira. kibazo nyuma Niyo nabona hamwe sibyo? ndahabona Nyine ubu nyine bisaba guhiga ibindi nzu kure. Nyine n'inzu yarigurishije. uhiga iyindi nzu urabona ngaha iyi nzu irimo ibyumba bishika 10 kandi aha tubana turi abantu benshi tudataha mu byumba bimwe ubwo uraza tukina umutucuza nawe wibera Basi yabyemye. niyo ntuzaba kuri amapande Nta kibazo rero ndagutuma mu bari sibyo? cyenza bamubwira urumva ko nota ndanakuronka byoroshye Nibashe ni kujya natahari banyeze sibyo? aha hari inzu Yaranje kubera abaduha ibisuke yonyene. babaye inzu ngaha Abana ari gushobora neje mu cyangwa. katubipange ahubwo ndaza kubwira bosi ko twarose undi muntu ayoza kuba ngaha Kintu koko. koko Mubara cyane gukunda di. Yo. Okay. uraryohewe Yego bindishije cyane. bityo kwe izoca bicamwo Okay. ndaza kubwira ya mubosi nyene ngaha urazi nayo kakara nomanze numve kavyemera undi aza gutonda kwandikira mu cyo Kizo gukora. Kigo bitamuzisha. kwe amisa ama kwishuri biragenda none Yego nyine biragenda. amisa kwe Nawe none. Ntabwo nawe kurampe bahise mu byagenze gute. ntubiza abahungu ubuzima tuba tubaye Cyangwa uri kumwe nandi shayite sinaguca mucere Shije nange ntabyumvigera nka kandi nta n'umusi n'umwe. Urasezerana. ndagufashe nawe Nizeye cyane nzoko. Kandi nashaka gutera. abo bantu ni abahe rero urimo uraza Oya, ni nk'akarora buhaye sibyo? nanjye nzopfira ndazi nzogufata ashi ninagufata je nawe kazoba kabaye Shingitse sibyo? ndakwizera Kumwe kandi nakira kwizera ndabize neza nk'ubuzima. amashyi yaranya mwesha uraza naenda kumbura
Nitwa Eunice. Mama mikoa. Najua anatoka Kiev. Nakazana kero sana. Ndio nachelewa Afrika kwa wengi wa sana. Merci. Liacha yoko mfahi. Bujumbura? Yo. Bujumbura walaino hapa yabana bisa hamwe huko kweli. Birasanzwe ariko Kandi abantu n'umugenzi yambwiye ati Bujumbura hari yabo bana. Wapi birasanzwe. Twe tunabega birasanzwe ariko sinzi nkuko mubibona sinzi. Oya, je ubash. Kwasiko simba na nini sapre. Ni sawa, merci. Okay. Naburi nziza sana. Merci. Anyoye. Ni sawa. Akagatsikacho akabonye gute. Cyane kuko nabonye inzara nziza cyane nishimye yanjyoheye Ngozi nasanze ari klima nziza kabisa niheza Ngozi yanjyoheye cyane. Vraiment ndiko ndayira. Ariko niwe mukobwa mwiza nkawe. Merci beaucoup. Iyo babiretse mukatsonga kandi usanga nk'utarafungura vraiment. Usanga nk'ubu inzara yishe umukobwa mwiza nkawe. Ntabwo turafungura ariko turafungura. Uje ntibibaho iyo nikosi Nisanzwe ariko nta na kimwe ndafungura nta kibazo. Oya ahubwo reka ndamuhamagara kubwira akamugara. Ndabona nasa n'uburushe. Kandi amuhamagare nyambare hafi ushaka no gufata gafate nako. Nta kibazo merci beaucoup. Ndamuhamagara. Mnyama. Wewe mnyama. Naam. Acho. Pessoal? Não nunca se pode andar. Tchau. Mama. Você. Uau. 이거 있으면 야마 무시무시하시. Sawa teta tienze sema tamwatse. Nawe alikuwa jere kwa hiyo atakwenda muisha Sema yes. Ndaneke ndakora. Kama msimu kwa kama jambo menshi. Yewe nishikana mukundiye. Shaka tuzane bamushibaba musanga umushitsi yicaye ngaho cyo kumana we umauje nawe isa kuganira Sema ujachana teki pilau. Teki mchili musa. Urazi guteka? Wewe mgeni chenga teki. Urazi guteka neza? Dusa? Mchili wangu Nasi nani ndari hapi? Qui mange très bien. Ndari hapi? J'ai là. rero mnyama
ngira ngende mushumba ko ndarusha nawe nawe twakira umushitsi umaze nico nafasha gufungura nataka kuganiriza nawe mama sila narumesa narucunga manzo kubarira mnyamana na kintu wese nzire ego nawe uratwenze none hari mwikono uri muri nyine mawuje ndateka ibiceri ya rohi je prépare le riz pour uje urazi guteka samajambo gusa wose jewe aha makagace cyo ntuyaya turabizi ko makagace jewe nta muntu afite makagace nzogushimira nzogushimira kabisa none kwambaye igipira kirekire kinini n'ibiki urafurire impuzu bwawe kinyene bosi yakimpaye ryari sindana kimeza je nipe uri mushaka jewe kinabonye akime yoko yatwaye gishashe asha iki sindana kimeza ikejo uzoza kugikura ndafite shop ya kwisoko ari umva mfite shop uzogenda guturira nk'umupira mwiza kandi cyane ujasumbawe nabyo kujena na urafite ibirato byo buke ndafisuduka amabiri nyene bosi yampaye nuta gusenga no nyene ndakora utwara gusenga ikamabiri ivangusha hari utukamabiri nyene turaho nyene tugezweho nyene usine yambwiye nyene twenda twambara nyene kwa nena cyo n'ibirenge Nivira mu misozi rero ni misozi twebwe mawuje biragoye je nimenyereye n'ibiri bijumbu n'imyumbati nyene gusanyane nage naje tuzovugana niwashimisha je ni ushaka n'ibikora urazi kumesa jenga mwakaje kugiye ekazi ko mu niba uzi kumesa ngo uzi guteka tugujumba twamenyera abakozi bamitiriza neza niba ubizi kandi wona nkuko nasanze no haryoshe ukankorera ibintu byane neza jewe ni kuri kwima ahanamko je nigisha abakozi je mu dukozi twonganye twaza twese nyine tumisa tegura ibyo kurya cyo se jatiyeze nabonye umuva nyine mawuje niba atari amateruranya nyine gusa nyine uzorabe nyine gusa je ndakunda umuntu azaranye ramoranye kabika akana sukari nyine inyota uranywa inzoga ndabuke nyine singashira regura akazi mama uje tuzovugana ntaje kandaba agaceri simpa benzigiza ngo ndabaha agaceri kazigiye aho nta tuzovugana nta ngorane mama murakoze sawa nzokwibutsa rwa rupira uzogibutsa nzokubwira nta kibazo nzokwibutsa rwa rupira oya ibikanda yidandaza ntugire ikibazo sawa musigare sawa sawa Yo ndi kumwe nawe arahira yose akagenda kuvuga nyine umutima ukicika ukabyina be gusura imyiza oya urabizi y'urukundo ukebe yo ndakwishimiye cyane yo mbonye ariko ukunda kumbona cyane simukunda rero ko mbonye wewe urabizi mbere si byiza kandi jewe iyo nkubonye ahubwo cyane bizi koko ndakurota ndota burya urabona n'ubu nyene
namusiribreye nukuri oya pe ntahura urabona namusiribreye honyine nanaye ndarota unza kundabutsa ahubwo n'Imana ibikoze kandi pe ndariye hagitse imisi bangora bwibutse ko ndagufise abantu benshi dukuri abahungu ndabazi yo pe honyine usanga bakunda umuntu ariko bari cyakore ngaho ariko cyaba batandukanye umutima nusine dukuri umubiriza ko yamara kubeshya umutima uri kurasa nukuri turaduhereye natwo turanyije ukashakira n'inzoga mu rugo urabizi yuko wewe atakintu na kimwe nani nibyo by'amajambo sibyo amajambo bakoresha cyengeye kuko kandi ndazi neza ndazi ko uzoshima